Hibonekeza imirongo y'imiduga n'amapikipiki imbere y'amastasyo atanga igitoro. Bamwe bahamara n'imisi ibiri barindiriye ko baronka ico gitoro. Muri uwo mwanya nyene abagendesha izo modoka n'amapikipiki batemberana utubido barondera aho bokigurira. Abakidandaza barikika inyuma y'ubwo bukene mu gusaba ibitoro abaje kubirondera. Bamwe barose igitoro abo bahaya kugiturire mugatuye batwimye. Yito 200 birasaba ibihumbi 2,000. Kudafise ntibaguha igitoro. Nta kintu batubwiye aho ugiye hose kuri station bakwaka inoti ya 2 kugira ngo igitoro c'ibihumbi 10. Ngo kwiyangana kurafise aho kugarukira nkuko bivugwa nabo bagendesha imiduga ngo ntivyumvikana ngene bokibura kandi bazi ko kihari. Abantu turitonda cyane gose kuko urumva nta kuntu ushaka gutuma igitoro tukibona nga ubundi ho twogitoye ku ngufu tukaciye mugabo urumva turitonda kubera imico yacu ibiduha muri ubundi hose uko vyatsa kugenda. Uko nyene niko vyari biri no kuri station yo mu Bwiza kuri King Star abakirondera bagatana ko umwikomo n'abakidandaza mu gihe bo batemera ko atakihari abandi nabo bakabemeza ko caheze bagasaba leta ko yokora ibishoboka vyose kugira ngo ico kibazo kive mu nzira imbere yuko abantu bashavura. Nibagerageze barabe ukungene bavugana tubone igitoro mu maguru masha byo ari vyiza. Ubundi hoho ntibigo bararindira ko abanyagihugu bashobora gucavura kuko byukuri birababaje kuko ubu dushoko twasize abana muhira bariko bararira bakora nivyo bajya turazi ko turonka amafaranga yo kujya ku munsi. Haheze induzi ibiri igitoro ca essence gikenye insiguro zitangwa ngo nubukene bw'amafaranga y'agaciro kugira bashobore kuja kukirangura mu makungu.